agakuramo yasutse agakuramo agacambara urutenge agacambara umupira wa projet wa paridisme donc asanga rero nako navuga ati byiza babanza kwiyumvira inyuma y'ubugeni mbega bazobaho gute hakugira ngo biyumvire ngo bazogira ama mariage ngo ari grave ngo mariage ngo nini ugwaruka ruko ratumviza yuko ifoko twiyumvira nyene kuza turakreate no duto twikorera nkuko wewe genda urabe byakunda bikunde nawe byo yanka nawe byanye Reka subire ndabaha ikaze ku bakunzi ba BTV Burundi nongera ndabaha ikaze mu kiganiro c'abakundana muri kumwe na Arlette Mugisha nkuko vyama buri gihe ndi kumwe n'umutumire twaheruka kera cyane yaramaze igihe yaraduhevye reka tumuhe ikaze mu kiganiro cacu c'abakundana nibaze yuko tumuheruka akiriko yubaka ivy'urugo ariko ubu yaramaze gushika ni Papa Excella reka tumuhe ikaze mu kiganiro cacu. Murakoze cyane murakoze kutwakira ni Excella nkuko mwavyumvise ndabihawe n'Imana Jimmy yose nayo wanje merci Arlette murakoze kandi kutwakira bava bona bivuze ngo Papa Excella bibaze ngo mvuze wewe mvuze umwana wiwe imbere yuko tubandanya ariho kuki wahisemo kwita umwana wawe izina ryawe urabona Excella ni ritazirano bampaye bivanye nyine n'ubuzima umuntu ababayemo rero ndageraho ndavuga ati kame miri Excella ntiryoguma ritazirano ry'iwanje reka ndarishire ku mwana wanje yego gogo ntiyababaye ko utamuhaye akazina nawe ngo ashike mu rugo ofete mu rugo baraganira hama bakagira ibyo bahurijeko bakagira n'ibyo bashize imbere rero twarabiganiriye hama turavuga ati tumwitukwe nawe afise irindi yazanye ego reka twongere tumwikaze ugira kandi novuga ni umuryango waduhaye témoignage y'urugo rwabo y'urugendo bagize kugira bagire mariage bari kumwe n'umufasoni wiwe uwo gogo turiko turavuga Mama Excella ni kuba ariko baradukurikirana abo batakurikiranye novuga ico kiganiro murashobora kuja kuri YouTube mukandika témoignage twagiraniye nabo muca mubibona kugira ngo mwumve uruhara bafise kugira ngo uwe uri kuradukurikirana nawe ushobora kuba uri mu rujijo reka nagwita urujijo kugira ngo ushobora guhitamo umukunzi Excella yari afise kombi ikomeye ariko arahitamwo gogo nawe yari afise uko nyene mugabo arahitamo ni témoignage iryoshe cyane ndabatumire kuja kuyiraba tukiri kuri ivyo rero buri gihe murazi yuko twama tugenda tujana n'ibihe tujana umunsi ugeze muri umunsi tuza kuganira novuga ku kiyago kijanye n'ibihe reka ndacita ku kijanye n'ibihe kubera ko bivanye n'imico yacu bivanye n'ingene abarundi kazi canke abarundi bafata ikiyago tugiye kugira nibaze yuko hariho bamwe baza kuvuga ati barasaze noneho abandi bavuga ati tugeze mu gihe cyabyo sikindi rero tugiye kuganira bivanye n'igihe tugezemwo mbega jewe Arlette ndashaka gukunda Kante n'umuhungu n'izina y'umuhungu rinje wari wese peu importe Kete Claude Boris n'abandi amazina yari yose canke na wawe ndukunze ntacu muvuge ntacu ndashaka kumva jewe nkunze umuhungu ndarekuriwe kuja kubimubwira nibaze rero yuko Excella yaciye muri byinshi peut-être ngira ngo arabifisemo experience ashaka kuba hari uwigeze kumuza kubimubwira cyangwa ataraza kubimubwira nico kiyagora tugiye kuyaga ari naco nozangira ko ndakubaza ikibazo mbega mu buzima bwaho hari umunsi umwe ukiri mu rugendo rwo kugira choix ko guhitamo gogo wigeze ubona umukobwa approach uko Excella turakuzi uri umukozi Jenda kuzi duhurira muri byinshi uri umukozi urarondera ufise byose abigeme baba mu byo abigeme baba bifuza kuronka ku muhungu hari na rimwe ari umukobwa yigeze aza kukwapproach akubwira yuko jewe Excella nagukunze uwo mukobwa yarabayeho nivyo ariko ntago byari mu Burundi hari mu kindi gihugu ariko ntibyabaye risi muri demande harabamo ego na oya yaronse oya ariko byarabaye abantu bafite ingendo ndende
byabereye mu gihugu cahe wewe wavyakiriye gute anta k'umuhungu turabizi neza mu Burundi ivyo bintu tubimenye byarabereye mu gihugu kibanye cyo muri Kenya nari mfise ubuzi ndiko narangurayo mu nyuma umukobwa araza arambwira ati twahuriye ahantu mu modoka hama turagiranira nyine ubucuti bwa mu nyuma aranyaprosha arambwira ati ndagukunda ibi nibi mugabo ndamubwira ati vraiment sindi capable. Est-ce que wamubwiye ko utari capable kubera ko utari ushaka kuja muri yo kugira iyo relation nawe canke wamubwiye yuko bidakunda kubera ko imico yacu y'u Burundi? Mu nteguro zanje canke mu vyiyumviro byanje sinigera niyumvira kubana n'umuntu atari umurundi kazi. Rero hari muri iyo ntumbero arashobora kuba yarakwije ibyo nasaba kubijanye n'uburanga bw'umutima bwo gose ne bwa ubone ariko icambere cyuko nobana n'umurundi kazi ntiyaragikwije. Rero mu buzima sinigeze nshima guta umwanya ku bintu mbona bitazokunda. Ivyo Burundi tubishire apa byo kwitwa Burundi kazi. Wewe nka excellent nk'umusore w'umurundi uzi imico yacu y'u Burundi urabonye umukobwa araja kubwira ati jewe rero nagukunze nihe novuga reflex niki kintu cyakuje mu mutwe bwa mbere wumvise umukobwa akubahuka tuzi ko mu mico yacu y'u Burundi ata muntu ashobora kuvuga iryo jambo? Jewe nka excellent kubera yuko ivy'inkundo urabizi ko ndabyinjiramo cyane rero ndabibonye gutyo nabifashe nkuko na jewe n'umukunda nkamubwira ati nagukunze kuko ava n'umuntu ava yuko aba umukobwa n'umuntu rero nkuko jewe ndi umuhungu no mukunda nkamubwira ati nagukunze kubera ibi nibi niyo mpamvu nawe natahuye ati kuba aje kumbwira ati nagukunze nafise umutima nk'uyu wanje levre yankunze. Rero mu nyuma y'ivyo maze kuvyakira ndagiraho ndaraba ati mugabo ntibijanye no kwemera kwanje ntibijanye n'ivyo nkeneye hama ndamubwira ati bikunda. Tuve kuri uwo mukobwa mwahuye urumva uracafise akantu ko kutubwira yuko kubera ko atari mu Burundi uramutse tuze ku muhungu wawe excellent akuze arageze mu bigero umunsi umwe araje kukubwira ati rero burya papa jewe hari umukobwa yaje kumbwira yuko ankunda shaka tugire mariage uwo vyakira gute? Excellent aje kumbwira ati hari umukobwa yaje kumbwira ko amukunda. Ivyo ubwa mbere mu mico y'abarundi ntivyemewe. Mu mico y'abarundi ntivyemewe umukobwa yakunze umuhungu afise ubundi buryo abimubwiramo ariko nashobora kumwegera ngo amubwire ngo nagukunze nkuko jewe no kwegera nete canke nkuko negereye gogo nkamubwira ati nagukunze. Rero byashitse akabimubwira ku bihe turimwo uno munsi no mubwira ati nukuri genda ubanze usuzume neza kwagukunda hama urabe niye mpamvu yatumye we ubwiwe aza kukwegera akabikubwira kuko wibuke alete hari gihe ushobora kubana n'umuntu nibigwiriye muri Burundi tukabana jewe na alete gutyo turabagenzi ejo jewe nkigira kwa Google urumva ndazanye gogo hama ejo twahora mwe barangwa ariko ga excellent ngo niwe bibona ko eriko nagukunda kandi kandi nawe wari ufise umunwa wo kuba woza ukambwira ati vraiment uko biri kose uvuze ibyo bintu nibuka ko nanje byigeze kumva urumva ufise umugenzi wanje bavuga ngo ndamusesi agatabi muga nta zina ryo nawe yakutabuza izina n'amahoro yari umugenzi wanje bya bindi nyene ari proche muga je ndafise defo yuko umuntu ari umujama wanje ndamufata nk'umujama kandi ndamubera nyene ouverte ufise amahera ubiyazi ufise iki uri umujama wanje wabaye le type rero wewe afise mu mutwe kubera ko twama twicaranye kubera ko ngira ikibazo akakimenya kubera ko mu mutwe we yibaza ngo murakundanye musi umwe rero umutima wanje cyaraza mu Burundi yari ngaha ama ashitse ndamupresenta ati uyu rero n'umukunzi wanje aratangara tipa arashavura turashwana ama message aranuka ndavuga ati none umuhari n'umusi numwe wigeze kumbwira yuko nkunda okay yari example yambaye ko
rero tubifatanye na vya bintu vyawe wavuze ngo uwo munsi excellent uwabanza ukamubwira ugashishoza ati avec imico yacu avec iki rero ndakeneye kumenya quelle est la différence entre uwo mukobwa w'umunyakenya yaraje kubwira uravuga ati je nabifashe nk'ibisanzwe kubera ko nawe afise umutima arakunda ariko tugeze ku murundi urasubiza inyuma ngo imico yacu mbega umurundi kazi nakunda umurundi kazi arakunda mugabo wibuke yuko twebwe mu Burundi tuvuga umugabo no kuvuga umugabo no ugaba ukugaba harimo gutinyuka ko nshobora kugaba utatinyuka kandi igihe tugiye muri Bibiliya igihe Imana yatangura kurema yatanguye kurema umugabo no kuvuga ngo niwe atanguye imbere mu nyuma irarabibona wa mugabo ne yoba wenyene imukuramo Adamu imukuramo Eva nuko Eva yavuye mu mugabo sivyo rero byari bigoye ko Eva atashobora kuvayo abwira umugabo ngo ndagukunda oya yari umugabo yategeza kubwira Eva ati ko bagukuye mu rubavu rwanje ndagukunda urumva ariko aho ni kuri Bibiliya rero tugiye mu nuzenya mu imico y'ubu Burundi ntivyemera bavuga ngo uwo mukobwa ni umushizi w'isoni ni umushizi w'isoni kubera yagiye gutumbera umuhungu runaka akamubwira ngo ndagukunda uwo mukobwa ni umushizi w'isoni ariko kandi jewe mu kwemera kwanje bijanye n'ibihe sivyo kubera umukobwa icambere n'umuntu sivyo afise umutima nk'uwo jewe umuhungu mfise sivyo kandi noneho byaranarenze ashobora kuba yarize n'amashuri arenzeyo jewe ntize urumva canke tukaba tuyanga ashobora no kubaka urugo kurusha uko ashobora no kubaka kurusha uko jewe ndagubatse wibuke kandi yuko ubu hari n'abakobwa usanga bibana bakimenya nk'uko na jewe no kwibana nkimenya rero niko nakumvisha wa mutima jewe mfise ushobora gutuma nakunze naka ngenda nkamubwira ati nagukunze niwe wa mutima wa mukobwa nawe afise ashobora gukunda akagenda akabwira naka mu kinyabupfura nyaco ati burya nukuri umutima wanje wagukunze urumva ariko rero kandi mu mico yacu ubu abahungu benshi sinibaza baraza kubitera barashobora kuza kubitera ivyatsi ariko mu mico yacu abahungu ngira ngo bovuga ati oye yashize isoni yagize iki none gazeti burya uvuze ngo uno munsi ushatse gufungura brochette ntago woja mu kabare ukicara ukayirya sibyo yaramahera yanje amahera yawe uvuze woja kwicara voilà none la question pourquoi pas nshaka kwicara n'abajama banje nkabagurira ukabagurira nabo nico rero nako nakubwiye ufite nimba uno munsi umukobwa ashaka ikintu akaba ari capable yo kuba yocigurira akaba yumva yuko agiye kucigurira atakanenge karibu naniko uko ashatse kuvugana na wa muhungu agenda akamutumbira akamubwira ati shaka ukuvugisha shaka ndakeneye umwanya tuganire uno munsi n'umukobwa aratumbera umuntu w'umushefu akamubwira ati nkeneye audience nkeneye muze mu makanya urumva hama akagenda akitaba ni kurya rero ubushizi bw'amanga mu bisanzwe n'abahungu uzurabe n'abahungu nukuri sindakubesha kugira ngo ube wotumbera umukobwa uje kumubwira je t'aime uje kumubwira ati turashobora kubakana kiba ari ikintu kigoye bisaba umwanya bisaba kwitegura ibisi wagenda usubira inyuma utubyibuka rero bisaba ubushizi bw'amanga turakeneye rero ubu abakobwa nabo bafise ubushizi bw'amanga atari ubushizi bw'isoni ubushizi bw'isoni biratandukanye n'ubushizi bw'amanga hariho gutumbera umuntu ukamubura isoni hariho no gutumbera umuntu mukaganira sivyo hakusigara jare hako umugara wo kwivuza igihe taramugara ngo mwagufa wivuza wofa agufa wifuza urabyumva rero hakuzosigara uvuga ngo yo nakanaramukunda abasha nakanaramukunda twagendana iminsi yose twaba turi kumwe mwaba muri kumwe yego mwaba muri kumwe none mwaba muri kumwe uko nyene nk'abajama nk'abagenzi nta kintu mwigeze muvugana
yo nagumye ndindiriye kwambwira ko nkunda kumva kundi wundi yo erega akarira akaja mu gitanda akawe yo gwara iminsi ngaye kubera naka yamuhaye invitation urumva kandi uwo naka nawe kumbure naka yararaba akavuga ati Annette mahera afise oya sinomumbeba no bihera urumva Annette nawe akaraba ati naka yo ku mutima wiwe mana jewe ntaronse umugabo nkujya ndeba azobimbwira ryari urumva umwe ari mu kibazo afise ikibazo ciwe cyo kugira ngo abibwire naka uwundi nawe afise ikibazo ciwe cyo kugira ngo abibwire naka yiyumviye mu kibanza cy'uwundi ba bantu bose nta numwe afisemwo ubushizi bw'amana ugasanga rero ibintu ntibibaye reyisi kubera cya kibazo ariko kandi hariho ukuntu wa muhungu ashobora kuba yarabishaka ako kubera yabonye level y'umukobwa bidahwanye akavuga ati vraiment ha ni esheke aca yikatira kigira ku ruhande akaraba hahandi ashoboye kurivuga akarivuga urumva mugabo wa mukobwa yakiza gutumbera aho duca tuja mu bakizwa aca bavuga ngo ngo ntaba yari nyishu yawe ico vraiment ndakigarukako wibuke yuko Imana ngo dusenge dukora sivyo kandi nta gihe na kimwe byigeze vyimanura ngo bisange ngaho kugira ngo turonke turakora sivyo Galette no kuvuga ngo kugira ngo jewe ndonke umufasha ankwiriye nuko mba mfise ico nakoze nuko mba mfise ico nasavye Imana nuko kandi mba mfise aho natumbereye urukora gitabara Galette sishobora kwicara ngaho ngende ndamvye ngo mvuge ngo Mana ngo nkene mufasha uzomumanure ngaho umuzane ngo iri umufasha wawe oya hariho muhurira hari ivyo muhurirako hari ico uba wakoze hariho n'intambwe uba wateye urumva rero uko jewe nshaka kuzobana n'umukobwa ameze uko niko na wa mukobwa ashaka kuzobana n'umuhungu ameze uko rero jewe ndashobora kubona yuko bya bindi nkeneye kuri naka atari byo ndabona ariko wa mukobwa akabona yuko bya bindi akeneye kuri naka ari byo abonye kuruko parera toza ngo ambwire ati jewe vraiment ndagukunda kandi nkurikije ibyo nasavye Imana nkurikije ibyo nashaka by'umuntu tubana ndabona neza yuko wombere umufasha ego watubwiye byinshi kubgawe wavuze neza ati umukobwa mugihe atari gushira isoni ariko yashize amanga c'est normal kubibwira umuhungu kwa mukunda ariko nkibaza bivanye n'igihe tugezemwo biragaragara neza yuko imico yacu ituranga nk'abarundi turiko tumera nk'abayigibagiza si mu vyerekeye urukundo gusa ni mu bintu byinshi tugenda tubona mu buzima tugenda tubamwo eske nimba mu Burundi dufise imico yacu muri Kenya bafise yabo mu Rwanda bafise yabo hehe na hariya uno munsi kubera imico yacu ntirahinduka nta umukobwa turacari muri vya bindi umukobwa ni umupfasoni sivyo umukobwa ni wa wundi wo gutunganya utuntu mu rugo etusa mbega yaprosheje akuba ukakaza kubwira umuhungu kanaka je nagukunze nta gihe abantu bifata yuko yashize isoni muri ico gihe mbega yobikora gute kugira ngo ntiyice umuco amemta agendere muri rya jambo ry'Imana wavuga umugabo n'umutwe w'urugo kuko kenshi tumaze kubibona iyo abo bakobwa canke abo bapfasoni aba mama peut-être bajya baba barabuze abagabo babo etusa bamaze kwaprosha abo abahungu cyangwa umukobwa yake kubwira umuhungu ndagukunda rimwe na rimwe usanga no mu rugo bitaba bimeze neza ucumenga umugore niwe ashaka kuja hejuru kugira rindi anamwaprosha kenshi ukunda gusanga ari kubera abo bafise uburyo cyangwa bafise ibintu biriyo mbega ivyo bintu ni gute abo bantu bo bimanaginga nimba byashise wabivuze neza natwe dufise umutima w'urukundo ukumva nawe ufise ijambo ryo kuvuga ryo kubwira uwo wakunze kumukunda muguda ataye umuco kandi udashize isoni urakoze cyane Leti rero icyo ni ikibazo kigoye ava tugitangura kwiga iby'inkundo
baratubwira ngo nta mukobwa abwira umuhungu ngo ndagukunda ahubwo abimubwira mu bikorwa. Ariko rero twaje gusanga bya bikorwa hariho abantu batabibona Arlette, hariho abantu batabibona. Urabona watanguye duhereza akarorero, urabona wari ubanye n'ujya muntu ari umujama ashobora kukubwira ikibazo ciwe, ashobora kugira iki urumva, ariko ntiwigeze ubona ko agukunda iby'ubushiri. Urumva ntiwigeze ubibona, twigeze no kujana kuramutsa umuntu haheze iminsi aramaze ngo none ngo bakubwiye gute, habwiye gute hakoze kuja kubaramutsa niwabone Jeanne niwatahuye ibintu ariko arakubwira voilà wewe yari kagerageza kubikora mu bikorwa akakujana kugupresenta ahantu akagira iki abantu bubu arashobora kubibona akavuga ati yawe mujama cyane vraiment aranjana ni wabo aragira iki urumva nivyo bujama. Ariko burya lete ururimi ni ikintu coroshe gusohora icyiyumviro cyawe, ni ikintu kirema imibereho yawe urumva, ni ikintu kikuremera. Ururimi nico kikuremera sivyo? Uyu n'ijambo ry'Imana yatubwiye ngo uzokwaturisha akanwa kawe n'ururimi rwawe bizokubako urumva. Rero rwa rurimi rwa wa mukobwa nabwo kuvuga si cyaha, kuko Imana yaduhaye ururimi rumwe sivyo, gwita ururimi. Rero kubivuga ni mu cyubahiro cy'umuntu sivyo, ni mu cyubahiro cyawe ukabikorera mu ndero. Ko na jewe Arlette wibuke yuko hari ahantu no bibwirira umukobwa ntanyemerere sivyo, n'abahungu arabahungu turabira ahantu tugira demande, turabira ahantu tuvugira ati nabyo ni kindi cigwa kuko sahariho hose ubwirira umuntu ngo shaka twane sivyo. Ego iterambere ryaraje cyangwa ngo wamukunze nishuri mubwirira mu kabari muri mwigira ry'abantu nagukunze, ubu basigaye tumura bazana amabage mugabo jewe hariho ukuntu tutabihurije ko mugabo urumva hariho ukuntu tutabihurije ko bijya kuko mu bisanzwe sindabona ubyanka sindabona uwanka ngo sinavyemera urumva. Hari ababigira ntabwo mu Burundi ntawe ndabona gusa akajana ngo bagenda yazi birabavuga mu Burundi birabaho. Rero bijya ni yandero bijya rero niba yabaye realite niba yabaye realite kuko niba barabiteguye mugabyo barabiteguye nariko ndishura gutya. Rero umukobwa narabe uburyo abikoramo sivyo, ubwa mbere atangure kubikora mu bikorwa mu ibikorwa hari igihe bitaboneka, niyabona muri bya bikorwa wa muhungu atariko arabyakira kuvuga n'ibintu bisanzwe kuvuga n'ibintu bisanzwe. No munsi umukenyezi canke umukobwa araja imbere y'intahe akaburana urumva, no munsi umukenyezi canke umukobwa araja kuvuga ijambo runaka, arashobora kurongora biti arashobora kurongora society wa entreprise runaka. Rero rijya jambo bafise niryo bagira. Nagira ndakubwire ngo wavuze ngo umugabo ngo umutwe je rero ndakigarukako cyagaruka kuri babagabo bicara ngo yego ngo je umutwe umutwe nubaho udafise igihimba. Abantu badukurikirane mu byumve neza, umutwe nubaho udafise igihimba ntibikunda kuko nukora muze murabe naho wokomereka uruzara gusa gonyene no mu mano no mu mutwe no mu mushatsi dose ntibigomba ukomereka cyangwa gutera agashinga. Voilà, niyo mpamvu rero Arlette ndakubwira ibintu bya mbere ubyumvira mu mutwe. Rero niyo mpamvu ndakubwira ngo umutwe ntushobora gukora udafise igihimba. Niyo mpamvu igihimba naco gifise ico gifashije ku mutwe. Niyo mpamvu wa mukobwa ashobora kwaprosha buhoro buhoro wa muhungu akamubwira ati turashobora kuganira nukuri nkurikije ukuntu tubanye, nkurikije ku mibereho tubayemo, nkurikije ku byo twaciyemo jewe nawe ndabona ko umenga wombera umufasha akwako nyine n'umuhungu abigira. Ariko Excella nabyumvise wagerageje kuvuga yuko kujya namwe bwe mushobora kubigira, mudashobora kubivugira ahantu hari hose, udashobora kubwira umuntu ngo uramukunda muri bisi muri taxi muri mwibarabara
urondera ahantu hatuje ukaja kubimubwira ariko bobikora n'urufasoni n'ibindi ariko uno munsi abakobwa barashobora kubikora kuko nawe n'umutima kandi iyo umutima ukunze nyene ugukunze usanga ibintu bigoye ariko sinibaza yuko abahungu ba hano mu gihugu cyacu c'u Burundi bo vyakira neza abenshi ndazi neza yuko nk'ubu bobona umwigemeje we muto atanu uburyo nigirira ndagiye kubwira umuhungu w'abandi ngo nagukunze aranda bati ujya mukobwa rero yarasaze bisigura ngo yabibwiye n'abandi nk'umuhungu we ariko aradukurikirana uno munsi vyomushikira nk'uko byagushikira hakagira umukobwa aza akamwigira akamubwira ati jewe vraiment ndavye ibi nibi kujya musaba abagore nibaze yuko natwe niko dusaba abagabo bacu tuba dufise natwe ibyo tuvuga ati jewe ndakeneye kuraba iki nimba nkeneye umuhungu akora nimba nkeneye umuhungu atarera amaboko canke ibi nibi natwe kujya mubigira natwe niko tubigira no musi ejo agahura n'uwo mwana w'umuhungu bagahura n'umukobwa akaza akamwitura umuhungu yobona birashitse akamwitura akabona yuko wa mukobwa mwituye ni wa wundi yari yipfuza mbega hari ico wobabwira bariko baradukurikirana kuri abo bahungu Imana ishimwe yuko iyo turiko turigisha tuba turiko twigisha bose ariko nagira ndakubwire ngo yaba umuhungu yaba umukobwa bumve rino jambo sivyo icumwe akenera ku wundi nico n'uwundi yokenera ku wundi uko uwundi yocakira niko n'uwundi yocakira icumwe akenera ku wundi nico n'uwundi yokenera ku wundi uko uwundi yocakira niko n'uwundi yocakira rero wa muhungu we ushobora kubona demand yishure ukurikije uko ivyo wifuza nkuko wari kuyigira basi yumvire ngo mbega uyu mukobwa yaba ari jewe ndagutangura yanyishura iyihe nyisho urumva noneho urabe ko ivyo wifuza byawe ubigezeko nturabe ko ari wa mukobwa aribivuze ahubwo uraba ko ibyo wifuza byawe wabigezeko ngendera ko nanakubwira ushobora kutazobera nka sampusa kuko sampusa nibibaho biragoye urumva mwana w'umuntu aguma ari umwana w'umuntu asampusa nibibaho ushobora kuronka 4 mugabo kamwe araba ati aha ndashobora kugenderako rero ni wabibona ukabona umukobwa araje ndagukunda ibiki ishire mu kibanza ciwe ko alert kugira ngo wibaze ikibazo neza kugira ngo wishure ikibazo neza ubanza kugishira ku gatwe kawe nimba mbona ishire muri kijya kibanza urimo urara amajoro umutima wawe wavyimbye gute uzobimubwira gute nawe ibaza ujya mutima ufise nawe aravyimba kica kigarukana hahandi ari kino nigeze kwa mvuga twavuze na madame Jackie Tantine ko turavuga abahungu canke abakobwa mwumva mwo babaza imitima y'abandi muze mumenye iriya mitima mwaba muri ko murariza yuko hari umunsi bizoza ni naco gituma twavuze ati ja mu bintu ni vya bindi extrait yawe karavuga uno musimbura umuhungu wumva uri prêt wumva hari ico ukeneye mu buzima bwawe menya ko nawe ujye mutima ukujya uri kurarondera ujya muntu niyaza kubikubwira ntushivuga nishizi y'isoni canke iki icara urabe hari ikintu abandi bahungu umaze kubona baba bafise amadefo kumva ngo nakayamubwiye ngo Excellent mu rugo hari umuntu aza kukubakira wowe urafise experience nayo bise ico ni kibazo ibintu by'amarigara y'ubu biragoye rero nagenda kubwire ngo amarigara hari ibyo twategezwa kujanamo n'ibyo tutategezwa kujanamo sivyo ntabangari hari wowe burya fiançaye ni intango y'urugo ni kuvuga ngo uriko uratangura kuja ku expose ibiri en couple ubu uri kuri expose n'urugo wamaze gushira hanze ibyo muri couple nejo gushira hanze ibyo mu rugo umwe niwe yavuze ati buriya ni wibaze ngo ibintu byawe bose barabinezerewe paditu uje gutera inkuru mu bajama bawe b'abasore n'ibyo uvuga bagasigara bagutwinga ugaca uvuga ngo nje nguriya ngo umukobwa ngo nshaka ngo nje kumudiraga ibiki n'ibiki hari undi nawe mukeneye hari n'uwundi abavuga ati umujama gira ducike ntazosubira kudusororera ntazosubira kugira n'ibi niba nambana cyangwa kuko mutibaza ko satani hari ni byiza rero yuko nkuko babivuze tubwira ko tunasozera abasore mudukurikirana cyangwa abakobwa je nama mvuga mwe murabica umutima wanyu wifuza nturaba amahera arahera
ujya mu tipu musohokana ngo wamukunze kubera amahera ejo bishobora gusha. Murabona ko amaze iminsi yiyadukiza imiriro ngaha mu magareri y'abantu kanaka imitahe yabigasha baca baja he wamukunda kubera amahera ashobora kuba yarubatse na etaje ugasanga irabomotse cyangwa n'ibindi bintu. Ndumva rero ari ibintu byinshi dukwiye kuza turaraba nk'uko wabivuze. Ni byiza yuko umuntu umwe wese abawe. Dusoze rero Excella ku kiyago cyacu waduhaye umuco niki wobwira novuga societe y'u Burundi canke abantu bose bo mu Burundi tugifise imico kandi tutifuza kuyitakaza mugabo kujana n'ibihe nukuri ndagambira abarundi kino kintu imico nivyo kuyigendera ako kandi turabe ibihe turimo sivyo tugendane n'ibihe tudataye umuco uno munsi nimba umukobwa ashobora kurongora entreprise runaka twibuke yuko ava atiga abakobwa ntibiga. Rero no munsi uko umukobwa yo turongora entreprise runaka niko ashobora no kugenga urugo. Rero uko ujya umuhungu ashobora gutwara ntuzenya entreprise n'umukobwa rero uko umuhungu ashobora kuresha niko n'umukobwa ashobora kuresha. Urumva rero ukujya nakira ijambo mpawe n'umukobwa niko ashobora kwakira icyumviro ciwe ambwiye hamba nkaheza nkaraba ko uwo mukobwa ari uwo bikwiriye ko tuzokubakana nkamwishyura nk'uko siniyumvire ko ari we yarimbwiye ahubwo niyumvire ko yari intanzi. Ego tubishimiye cyane Excella. Nanje sozera nibaze kubagiye bumviriza ikiganiro cacu twari tugifise byinshi byo kuvuga ariko umwanya n'udukundiye twavuze byinshi ntidutumye ngo abakobwa muce mugenda mushire rya soni mugenda kubwira abahungu bose. Ndabizi ko abakobwa dufise umutima ukunda cyane abivuge bivuye ku mutima tube turaba tuvuge ibintu bivuye ku mutima wacu apana ibivuye kuri estumva y'abari hano. Nutubona ngurumva ngo turavuze ngo peut-être umuvyeyi yavyumvise ngo ninaja kumubwira ngo nzovuga ngo yaravyumvise hariya oya ahubwo turabe twicare mu buzima bwacu mbega dushaka iki mbega nimba dushaka iki eski iki kintu kirashobora kumbera intambamyi no kironka mu buzima bwanje no gishika ko gute voilà ni wowe wumva kuja kubwira umuhungu ko umukunda atari intambamyi kuri wowe utanamubera intambamyi vazi mugani waba wumva ubera intambamyi societe ukaba wumva ugiye no kubera intambamyi uwo muntu mebe n'abahungu ko nyene ni wumva bikubera intambamyi uravyanga ariko ni wumva bitakubera intambamyi ngo ni kubera societe banzura be wowe icushaka hama twubake imitima yacu mbese tugire n'imiryango yacu myiza. Ndagushimiye cyane Excella ku kiyago ciza twagiranye. Ndagushimire nawe ya net nshimire na BTV kandi nonga ndayishimira ku kuntu ibandanye duteza imbere nuko ni byiza cyane barusheho kugira ama like ama subscribe menshi cyane kuri BTV kuko nivyo biteza imbere na cyane. Nuko ku bakunzi bacu ndabashimire cyane haba dukurikirana ku mahizo social nkuko abivuze haba dukurikirana ku munesha kure yacu mubanze mukurikirana ibiganiro byacu mugira n'ibihe byiza aho mubaye mugire aho muba mwubahwe. kuramo yasutse agakuramo agacambara urutenge agacambara umupira wa projet wa paridisme ndo gasanga rero nako navuga ati byiza babanza kwiyumvira inyuma y'ubugeni mbega bazobaho gute hakubwira ngo biyumvire ngo bazogira ama mariage ngo ari grave ngo mariage ngo nini ugwaruka ruko ratumviza yuko ifoko twiyumvira nyene kuza turakreate tuno duto twikorera nkuko wewe genda urabe byakunda bikunde nawe byo yanka nawe byanye